Kristo. Nagira ndababwire gatoya mu ncamake ibyo nza kubabwira. Nza gutangura kubabwira ishingiro ry'ubumwe bwacu, kuko bamwe n'abandi barashobora kugomba kurondera ubumwe mugabo batazi ubwo bumwe bariko bararondera n'ishingiro ryabwo. Iryo rize kuba ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri bamaze kuribabwira mu ntumbero y'iki gisabisho, ntitwoza turabideha, ubumwe bwarahungabanye, kandi ni byiza ko tubimenya, mbere rimwe na rimwe tukamenya yuko naho bwahungabanye byavuye ku tuntu duto cyane, mugabo byahavuye biba ibintu birebire, ariko mu ntango byari ibintu bito cyane, ku buryo rero twoshobora, Imana idufashije ego kugira ubwo rugendo nyene, kugira ngo ubumwe bwacu bubandanye bwuzura. Ndaheza rero nze kubabwira n'ingene ngaha iwacu mu ndoto ziwanje mbona umengo twoshobora kunyarutsa kugira ngo ubwo bumwe tubushikire, kandi birakunda. Nitugire Kristo. Bakristo mwese bene data, ndasubiriye kubaramutsa mwese amahoro ya Kristo. Nitugire Kristo. Kristo ni muzima. Ubumwe n'iragi twasigaranywe n'umwami wacu Yezu Kristo, tubwirijwe kwama rero dusaba nk'uko bamaze kubitubwira. Imbere y'uko Yezu Kristo asubira kwa se, yasenze agira ati: dawe mweranda, nugumye mu izina ryawe abo wampaye, kugira ngo babe umwe nkatwe. Niko tubisoma mu nkuru nziza ya Yohani igabane c'17, aha nafashe akarongo k'11 gusa. Ubumwe rero bw'abemera bene urukundo rubukomokako niryo ragi rikuru umwana w'Imana yasize araza biwe, kandi ubumwe si iragi gusa ngirakamaro ku bitwa ba Kristo, ni na ngirakamaro ku isi yose, kuko Yezu yongerako ati: ese bose bobe umwe, kugira ngo isi yemere ko wantumye. Iyo rero tutabaye bamwe ngo tube mu bumwe, turabuza isi ko yemera umwana w'Imana Yezu Kristo. Murumva iyo responsabilité dufise, kutaba mu bumwe bituma isi itemera Imana nk'uko Yezu Kristo yayitumenyesheje. Bisigura rero ko ubumwe bw'abemera Kristo aribwo buha akaryo Yezu, kuko yakirwa nk'umwana w'Imana n'umuco w'isi yose. Nitwambere twitwararika kuba mu bumwe, twebwe twese twemera Imana nk'uko Yezu Kristo yayitumenyesheje, twongere tuhame dusaba ubwo bumwe, kuko tubwirijwe kumenya yuko ubwo bumwe ari ingabire y'Imana. Yezu wenyine ubwiwe yabanje gusaba se. Niba Yezu umwana w'Imana yarinze gupfukama agasaba se, amusaba ubumwe, ati ese bobe umwe, hari akantu twebwe turi abantu buntu, tugomba yuko turonka ubwo bumwe, tubwirizwa gupfukama tugasenga tugasubira, kuko twebwe naho turi abana b'Imana, mugabo ntituri umwana w'Imana w'ikinege nka Yezu Kristo. Iryo rero ryari ijambo rya mbere, twomenya yuko ubumwe ni byiza ko tuburondera, mugabo muri uko kuburondera tukamenya yuko ahakuru twoburondera dupfukamye turiko turasenga Imana, kuko ni ingabire y'Imana twebwe duhava tukakira. Ubwo bumwe tubwirije gusaba no kurondera, ni ukumenya rero ko bufise ishingiro muri Yezu Kristo wenyene ubwiwe, si ubw'abantu. Ubumwe tugomba gusaba, twebwe twese duhamagariwe gusaba no kurondera ubumwe, dukomoka ku gikorwa kimwe c'abatumwa ba mbere bakiriye bwa butumwa Yezu yari yatanze yazutse, igihe mu kubikebandura yagira ati: kwire isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose, uwuzokwemera akabatizwa azorokoka, uwutazokwemera azocibwa. Tubisoma mu nkuru nziza ya Mariko
mu kigabane c'16 ku turongo tw'15 na 16. Aya majambo arahambaye cyane kuko niyo atubwira agaciro k'ubumwe twebwe tubwirijwe kurondera. Ikintu rero cya mbere cobwirijwe kudutuma twumva ko turi bamwe nuko twese turi ivyamwa by'ubwo butumwa umwana w'Imana Yesu yasigaranye abigishwa biwe agomba kurukiza kw'Imana gushikira abantu bose. Twitwa abakristu cyangwa abakristo kubera ko twemeye kukuri Yesu yadushikirije ariko nzira irashe yo gushikira urukiza, no kuvuga yo gushikira ubuhigwe kumwe na Dawe wa twese ahangamye mu ijuru. Ubumwe bwacu bufatiye ngaho, twebwe twitwa abakristu kubera ko Kristo yasize agize ati kw'iri isi yose mumenyeshe zina kiremwa cyose inkuru nziza y'urukiza. Nico gituma twese twitwa abakristu. Abo bantu rero harahambaye bane y'Imana kuko bamwe barakunze kuhihendera ngo turi abakristu kubera abanyamahanga baje kudukoloniza batumwe n'intwaro zabo zagomba gutwara ubutunzi bw'ibihugu byacu. Bamwe niko biyumvira ngo kukwemera kwacu kw'abakristu kuba gukomoka kuko hari abakoloni baje ngo batumwe n'abakuru b'ibihugu byabo ngo baje kurondera ubutunzi bwacu. Bishobora kuba byarabaye kubataye umurongo, mugabo inkomoko ya byose ni Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe umenye yuko ataje aho mu kinjana c'18 c'19 na 20. Yesu Kristo ari mu ntango y'ibi binjana turiko turaharura muri kino kiringo. Murumva rero ubumwe bwacu bukomoka hariya imbere yuko nabo bakoloni tuvuga baba baravutse. Ico kintu muze murakizirikana rwose, kwire isi yose mushikirize inkuru nziza zina kiremwa cyose. Nitukigere rero twibagira iryo shingiro ry'ubumwe bwacu, kuko kugiyobagiza bishobora no kugira ingaruka mbi z'uko hari n'abashobora guca bagira bati ubu rero ko twamaze kwikukira tukaba twaramaze kwiyamiriza abakoloni, none rero n'ibyo batuzaniye byose tubyiyamirize. Murumva yuko twoba duhubye rwose. Nico gituma kumenya ishingiro n'inkomoko y'ubumwe bwacu turiko turarondera ari byiza, tubwirije kuguma tubishingirako. Ni Yesu Kristo yashatse yuko hoba bigishwa biwe, nico gituma yagize ati kwire isi yose. Kandi Yesu Kristo naho yari umwami w'abami, mugabo ntiyari umwami nk'aba tuvuga bashobora gutuma abantu baza kurondera amarongo, kuko Yesu Kristo nta marongo yari akeneye, ni nawe yatanga mbere. None si Imana tugire Kristo. Uko kuri rero bagenzi, nituze turakwiyibutsa twebwe turi ngaha, twebwe tugomba kurondera ubumwe. Tuze turakwiyibutsa twongera kandi tunakwigisha ukwemera kwacu be n'ubumwe bwacu ntibikomoka ku bakoloni, bikomoka ku mwana w'Imana yaje kutumenyesha ko se yamutumye ari we Dawe wa twese atuvukanisha twese. Mbere muca mwumva yuko ari muri uwo muco duca tubona ko n'ukwemera twebwe twari dusanganywe hano iwacu i Burundi, kuko turafise ukwemera, twari dufise ukwemera n'ubu turacagufise. Duca tubona ko nuko kwemera rero twari dusanganywe ngaha mu Burundi kwaciye kwaronkera akarusho k'umuco mushasha. Hariho abantu bagomba kuvangatiranya ibintu bakibaza ngo byose ni kimwe, ngo mbega barira kutuza kutubari ibyo bya Yesu Kristo, ibyo twari dusanganywe ntibyari bikwiye. Habanamba ntibyari bikwiye. Jewe niko ndabyemera kandi nizere yuko namwe ariko mubyemera, kuko ubundi none ni buki mwagombye kuba ba Kristo. Usanga mutabyemera gutyo, ni buki mwagombye kuba ba Kristo kandi twari dusanganywe iby'iwacu. Nuko muri ibyo by'umwana w'Imana wenyene yiboneye Imana se uko ameze, mu kuza kuduhishurira kudufoborera ibimwerekeye, nta n'umwe ashobora
kurusha kumenya umuvyeyi umwana yibyariwe n'uwo muvyeyi. Nico gituma twebwe twarahwihwisha tukabona iyo mana ko ari imvyeyi, mugabo ngumbure tukabona ko ari umuvyeyi wacu ku rugero dushobora gushikanako. Ndabaha akarorero. None ngaha iwacu mu Burundi ntitwavuga ngo Imana yirirwa i Rwanda ikarara hehe? Siko none mumenye rero yuko no mu Rwanda naho nyene bagira bati Imana yirirwa i Burundi ikarara i Rwanda. No kuvuga rero yari Imana twebwe twari tuzi ko ari umuvyeyi wacu, naho yogenda gutembera hariya hakurya weka dati sigaruka kuraba abana bayo ngaha i Burundi. Iyo Mana rero Yesu Kristu umuco mushasha yaduhaye nuko yatubwiye iti n'umuvyeyi wanyu nibyo, mugabo si umuvyeyi wanyu gusa, n'umuvyeyi wanyu nk'uko ari umuvyeyi w'Abanyarwanda, Abanyekongo, abakina bande yande bose n'umuvyeyi wabo muramusangiye. Niwe yaje kutwigisha ati mu gusenga muravuge ngo dawe wa twese, notre père, ni ukuvuga umuvyeyi dusangiye. Imbere yaho, imbere yuko yezaza n'aba bayuda, abayuda nabo nyene bavyemera gutyo nk'uko natwe twavyemera. Bagira bati Imana igomba kuba Imana twemera nibi yacu, tugiye kurwana abari twe dutsinda abandi batsindwe, gutyo rero izoba Imana yacu. Tukamba rero bose imbere yuko yezaza babona Imana nk'Imana bagomba kwibungirako, ntibamenye ko ari Imana umuvyeyi wa twese. Iryo jambo naho ryoba ryonyene musigaranye ryoba rikwiye, kuko ntimuzoheza ngo muze murajuragirika bababwira ngo ibyo bintu byazanywe n'abazungu, byazanywe n'abadimudimu, ziyonkoreko mu byikureko, kuko muca mugira twoheba umuco. Ngako nyene Yesu Kristu mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane ca mbere murazi yuko atubwira yuko Yesu Kristu ari we muco waje kugira ngo uboneshereze zina muntu wese aje kuri iyi si. Usanga rero wemera yuko nawe uri umuntu, uri kiremwa caje ngaha kuri iyi si, umuco wuzuye tubuhabwa na Yesu Kristu. Nico gituma rero twabaye aba Kristu, ubumwe bwacu buhagaze ngaho, bukomoka ngaho. None mwumvise ubwo bumwe buhagaze ngaho, bushingiye ngaho, muca mwumva agaciro kabwo. Nta numwe atova hasi kugira ngo arabe yuko twosubira kubwubaka, kuko ni ingabire twahawe n'Imana. None ko ari ingabire twahawe n'Imana ntitwoyanjanjwako, si ibyo abantu bari bigira inama bakarondera, oya, ni Imana yaduhaye ngo twumve ko twese turi abana b'Imana dusangiye umuvyeyi. Ego ku ijambo rero rya kabiri nari nababwiye ni ingene ubwo bumwe bwahungabanye, bamaze kubibashikiriza mu ntangamarara. Ubwo bumwe bwarahungabanye ntitubidehe, ndetse turacisha ko gusa ngo tugire ngo nta cabaye. Muri kahise kabemera k'amashengero yemera Kristu, uko gutandukana byarabaye. Mugabo nkuko nabibabwiye, uri kurasesangura ukaraba neza, usanga n'ukuri ibintu bapfuye byari ibintu bito cyane, rimwe na rimwe mbere atani ico bisana n'ibyo kwemera. Mugabo byatumye abantu batandukana, kubera yuko twamaze kuganira ibintu byinshi. Nje ku mayange gusa ndababwire, murabona abambere batanguye, novuga abambere bakuru batanguye, umugwi mukuru watanguye kuboneka n'umugwi bita w'aba-Orthodox, yakubaho mu-Orthodox. Ni n'abandi ko ndabesha ucukiriza urutoki uti nturesha abantu kandi aribo bari aho. Rero murumva hari mu kinjana ca 11,
neza neza mu kijana ca 11 mu 1054. kandi rero bariko barabasigurira ingene vyagenze, ntivyabwirizwa no gushika ngaho. ni ukuvuga hariho ukuntu ekleziya yari itunganye, mwumve ishengero ryari ritunganye, ekleziya yari itunganije. ngo muri ekleziya katolika dufise amadiyoseze makuru abiri bita archidiyoseze. iya mbere ni Gitega, archidiyoseze ya Gitega. iya kabiri ni archidiyoseze ya Bujumbura muri kino kiringo mpagarariye. none rero muri ico kiringo naho hari ivyo bita amapatriarka. ni ukuvuga yari umugwi w'amashengero, mugabo yari afise umwepiskopi mukuru ayahagarariye, baca bita patriarche. sinzi mu kirundi nyene bivuga ko nta patriarche bise aba-orthodoxe mo bivuga ngo mwebwe mubizi neza. avuze ati bari abepiskopi nk'abandi, mugabo akazina k'iteka. ariko ntibyari ibyo byonyene, abo bita le patriarche nuko ubwa mbere na mbere baba bari ku ntebe ya ekleziya, bariko bararaba mu byabaye, bavuga yuko yatangujwe n'umutumwa kanaka. nico gituma rero hariho nka patriarka y'i Roma, bavuga bati umutumwa yayitanguje ni umwe sumba zose, Petero mweranda. murabyumva? ariko Constantinople ahari aba-orthodoxe, uko byagenze hoho ntibari batoye yuko ari umutumwa yoba yarahatanguje, n'ibyo batoye babitoye mu nyuma. ariko hagiye kuba intebe nayo nyene y'iteka nka Roma, kubera yuko umwami w'abami yaganza muri ico kiringo intara zose, yavuye i Roma aza gushinga icicaro ciwe i Constantinople. baca rero bagira bati none aho umwami w'abami agiye kwicara hoheza akaba intebe isanzwe y'umwepiskopi, naho nyene nihabe patriarka. ubundi hariho i Yerusalemu, akaba niyo Alexandri, n'ahandi yari 5. aho rero niho bisa n'ibyagiye guparanganira, kuko ayo mapatriarka ko ari abiri, Roma na Constantinople. yari Alexandre. baciye batangura kuza baramera nk'abapfa ubugabo, kuko bamwe bavuga ikigiriki bagasenga mu kigiriki, abo muri Orient, abandi nabo bagasenga mu kilatini bakavuga mu kilatini. byarashitse rero abo muri Orient baba baratanguje ama ekleziya muri Italie du Sud, mu Butaliyano bwo mu bumanuko. mugabo murumva hariya ni mu yindi ntara y'ubutumwa bwa ekleziya yari isanzwe yobwirije kuyoborwa na Roma. uko rero byagenze, umupatriarche w'i Roma ati mwebwe rero ndababujije niwe mugisenga muri urwo rurimi, namwe ko musanzwe muri mu Butaliyano mukaba muri aho musanzwe nyobora, none rero ntimuze musubire. uri hariya nawe hariya mu orthodoxe ati nibyo, ati uko niko bwize. abari basanzwe bari hariya nawe ati namwe ntimusubira kuzosega mu kilatini, namwe nimutangure gusenga mu kigiriki. bihera ngaho umwe acagira ati uko niko bwize, ndagupfuye. ubundi ati urampuye, nanjye ndagupfuye. ndabivuze mu majambo yoroshe kugira ngo mutegere yuko buryo gutandukana ni igicumuro kigoye cyane, mugabo gishobora kuva ku kantu gatoyi. burya mwitondeho no mu miryango yanyu, mu ngo zanyu, mu mibano yanyu, mubonye hari akantu kabaciriyemwo, ntimugire ngo inyishu ni yuko umwe agenda hari undi akagenda hariya. ntimugire ngo niyo gutandukana, kuko uko mutandukana niko imanga ibandanya iba nini, kandi igihe kimwe igasigara ibananira kujabuka mutahatowe n'Imana. nejo bundi ako kantu mwe murakamize.
abandi rero bakurikiye bakuru ariko navuga imigwi mikuru ni abaprotestanti, bamaze kubivuga mu kinjana ca 16. Abaprotestanti ariko aho aba-orthodox bo batapfuye cane ibintu vy'ukwemera, mwumva bapfuye ivyo bintu umuntu yovuga ko ari secondaire. Abaprotestanti vyavuye ku bintu bifatiye ku kwemera, kuko eklesia uko yari isigaye imeze, ni ukuvuga aba-orthodox baragiye ukwabo, bari bahavuye biyoberwa. Iyo eklesia yose uko yari isanzwe iyobowe, bari bahavuye biyoberwa guhera mu kinjana ca 4 ku mwami Konstantino, hamwe babarekuriye gukorera ku mugaragaro, bagakundira ko eklesia ikorera ku mugaragaro. Bari bahavuye rero batangura nyene kwiyumva, batangura kwibagira yuko ari eklesia, nuko intuzenye mu by'amasabamana ntibaba bakibyitayeho, mu byo gusigura ijambo ry'Imana ntibaba bakibyitayeho bose, bamwe no mu nyifato ugasanga barirekuye, ntibashingire intahe Yezu Kristu yaje nk'umusuku. Mbere bamwe baravuga yuko nk'abari les membres du clergé, ni ukuvuga bari mu basaseredoti cyangwa uko bavuga abapasitori, bari bwavuke muri icyo kiringo, bashima cyane gucudika rwose n'abatwara, bakaca bigenza nk'abatwara nyene. Ibyo rero birasesereza bamwe bari muri eklesia nyene, babona yuko badashobora kubisabirako, basaba yuko hoba inagurwa rya eklesia, icyo bita reforme, kunagura eklesia. Mugabo muri ico kiringo ntibyakunda, niyo rero yabaye inyendamuvano, naho nyene barakuranamwo, nuko ahava rero haravuka imigwi itari mike y'abaprotestanti musanzwe muzi. Abantu twovuga kandi ibyabaye muri eklesia bisanzwe bishimikirako n'abantu batatu. Uwa mbere witwa Luther, mwavuze karere Luterien, uwa kabiri n'uwitwa Calvin, uwa gatatu n'uwitwa Zwingli. Ushobora kubona kivuze neza, mugabo n'abo batatu. Abo rero nibo bashinze imigwi mikuru, iyindi yose ihava irakurikira. Aho rero hari ryari mu 1530 ni byakurikiye, niho umuntu yovuga ko iyo crise yatanguye kuza. Sinotangura kuvuga bose uko bitwa muri ico kiringo, ariko mvuye muri ico kinjana ca 16 mu nkundire nshishemwo mvuge n'aba Anglikani, kuko rimwe na rimwe turihenda tukibaza yuko aba-Anglikani ari abaprotestanti nk'abandi bose. Mu ntango siko byari bimeze, kuko n'icatumye baba ico bari ntibisa na buhoro. Batubwira yuko byavuye ku mwami Henri VIII, hari umunani yasabye Roma, uko Roma niyo yari patriarcha nini, yasabye ko Roma yomukundira uwo mwami, bakahukana n'umupfasoni n'umwamikazi wiwe yitwa Catherine d'Aragon, nimba ntihenze. Muri ico kiringo rero Roma ubwayo ntiyabyemera. Gutandukana kubo birashoboka, n'ubu biracashoboka, mugabo nuko yagomba yuko bahukanya kugira ngo ashobore kugira ubundi bugeni muri eklesia. Niho rero bagira bati ntibishoboka, uko kugira ngo bishoboke babanza kuvuga ko ubugeni bwa mbere bwabaye impfagusa, la nullité du mariage. Iyo nullité nayo baraje kubw'amategeko ntayo babona. Ariko rero hagira umuntu uzenye umwepiskopi mukuru w'i Canterbury yitwa Cranmer, we aca arabemerera yuko ubwo bugeni bwabaye impfagusa, aca arabemerera kubahezagira rero n'uwundi yari yatoye atari Catherine d'Aragon, yitwa Anne Boleyn. Baheza rero barabahezagira. Ico kiba kimwe. Murumva Roma yamaze kuvuga iti oya sibyo,
akagira uza guhezagira ako kantu murakumva. Hanyuma si ico conyene, hagati aho mu 1531 umwami Henri VIII amaze kubibona gutyo yari yaciye agira ati guhera uyu munsi ni jewe nsigaye ndi chef w'ishengero ngaha iwanje Nganza. Ibyo bibiri rero bica bituma haba kugira ati Roma ndabaciye ntitukiri kumwe, baca rero baratandukana. Yuko mu nyuma kubera ko hariyo iyo mbirayungu ahandi hose y'aba protestanti bahavuye ibintu bimwe bimwe baza baragira nkabo n'ibitabo byinshi bakaba babisangiye n'ibiki, ibyo birumvikana rwose, ariko mu ntango aba Anglican ntibari na buhoro buhoro ntibatanguye co kimwe n'aba protestanti. Mbere aheze mvuga yuko ayandi mashengerero yahavuye aza aravuka, ndavye nk'ari ngaha mu Burundi twovuga nk'abo bita aba Batiste n'aba Anabatiste, kuko bombi naho batavutse co kimwe mugabo barafise ico basangiye, kuko hari mu kinjana ca 17. Hagati mu kinjana ca 18 haravutse aba Methodiste. Aha abatwakiriye na Methodiste na abanyene batwakiriye umunsi, aba Methodiste uni niyo bavutse. Mu nyuma haravuye haraba Methodiste libre, naho nyene bibaye bo harimo byinshi murabyumva. Kuko abantu iyo batanguye guta inzira y'ubumwe kenshi na kenshi ntumenya iyo gutandukana guhava kukagarukira. Niko ibintu bikunze kuba bimeze no mu byo musanzwe mubona mwebwe nyene. Harabaye rero n'ayandi mashengero menshi nkuko babivuze nka Église Évangélique des Amis bo kwa George Fox n'abandi n'ubu murabona yuko hariho akibandanya bavuka kandi nibavuke nyene. Imbere yo gusozera iki kigabane cyo kubatandukanye, umuntu mugabo hari icyo yoza yibaza, none ubwo turavye uku gutandukana kwacu ubwinshi bw'amashengero n'aya mashengero nyene abandanya avuka, ubwo turashobora kweza yuko yoba arakaranga kuko hariho za ngabirano nyinshi za mutima mweranda canke za mpwemu yera zoba ziriko zirigaragaza ko mu ijambo ry'Imana naho batubwira yuko naho ingabirano ari nyinshi mugabo zibwirijwe kuba izibwirizwa gukorera umuryango umwe. None tudakoreye umuryango umwe ngo tube mu bumwe, tuzaba twerekanye gute yuko ari ingabirano za mutima mweranda? Ubwo ntituzaba dusanga ari impano za shetani yo muzi yuko yama ifatira ku kantu gasa n'ukuri kugira ngo iyobye abantu bakaca bagenda baja nago bagira ngo n'ukuri kose. Nico gituma rero gusubira mu nzira y'intuzenye y'ubumwe nivyo bizogaragaza yuko ibyo turonka ari ingabire ya mutima mweranda ya mpwemu yera. Niko mbona umuntu yoza arabitahura. Ndasivye ivyerekeye iby'urugendo kuko watanguye mu ntango adushikiriza intumbero y'iki gisabisho yabivuze. Icyo atavuze gusa nuko byatanguye mu ba protestanti be no mu ba orthodoxe, niyo batanguye kuyoboka iyo nzira yo gusubiza hamwe. Abo muri Eklezia Katolika ntibashotse baca babijamo na buhoro buhoro, mbere bagira bati oya ntaco tuba tugiye kuronderayo. Ibyo rero navyo nyene byaratumye urugendo rutaba urugendo rubangutse, kuko iyo hagize bamwe basa n'abiyonjorora urugendo ntiruheza ngo rugende neza. Ariko mvuge yuko ngaho iwacu i Burundi twaragerageje naho bitakunze neza, kuko kuva habaye ya konseye buzenye
des Églises, Ecumenique des Églises, yagize inama ya mbere mu 1948 hariya Amsterdam, niho hagize inama yayo ya mbere. Natwebwe ngaha ino mu Burundi twarahavuye turatangura urwo rugendo, turagira intambwe zitari nke. Yakuba Musenyeri ntaho turiwe warabizi kuko ni waturuta ngaha muri urwo rugendo. Abepiskopi baragiye barahura n'abandi bari mu yandi mashengero bakaza barahura, ari uko baza barasengera hamwe nk'uko turiko turabigira, mugabo kandi ari nuko baza baragira ibikorwa bimwe bimwe. Mbere niyo habaye nk'ibintu bigoranye mu gihugu bagashobora kuja hamwe kugira ngo bashikirize ijambo rimwe nk'abemera Yezu Kristo. Murumva yuko ivyo bintu abantu baba babikeneye rwose, cane cane abitwa ba Kristo n'abakristo baba babikeneye rwose, yuko bumva ko abantu bose bemera Yezu Kristo bashobora kuvuga ijambo rimwe, cane cane ryerekeye amahoro. Ibyo rero byarabaye kandi n'ubu birabandanya buhoro buhoro. Nagira rero ijambo rya nyuma naryo nyene atari rigufi rwose, mpere kuri iki gisomwa twumvise kuri inkuru nziza pastori yadushikirije ya Matayo, kugira ngo turabire hamwe inzira irashe iri jambo ry'uyu mwaka yoshobora kutwereka. Iri jambo riratwumvisha ko inzira nziza irashe yo kurondera ubumwe ari yo kurondera guhurira kuri Kristo, naho kugira imibano myiza, imigenderanire myiza bifasha cyane, kuko guhura kw'abantu gutuma abantu bashobora guhuza imitima, naho gukorera hamwe bifasha cyane ko abantu biyumva bakegerana, naho kuganira hagati y'abatandukanye bifasha kugira ngo rimwe na rimwe babone ko bapfuye ubusa, hanyuma baheberanire canke bagire ico bahariraniye. Ubumwe nyabwo twebwe dukeneye kandi tubwirizwa gusaba, tuzoburonka ari uko bamwe bose bitoye bakagenda batumbereye ahari umuco wa Kristo, ngo twabonye inyenyeri tuca tuza kumuraba. Inyenyeri twese rero, murumva ngo twese twitoye tukagenda. Kugenda no kuvuga harimo urugendo, harimo ukuva hasi, harimo ukuva aho waruri. Hari igihe kimwe mu kwiyumvira iby'ubumwe abantu bihenda bakagira ngo none rero abagiye ntibagaruke ngo bizaba biheze. Ibyo ntibikunda na buhoro buhoro, kuko iyo abantu batandukanye aba n'abandi ntibabura ibyo bongera ko canke ibyo bakuramwo, ku buryo rero bica bigorana kugira ngo ubumwe bushoboke. Nico gituma urugendo rubwirizwa kugirwa na bose. Hari abashobora kuba bazogira urugendo rurerure ruruhisha kuruta abandi, mugabo twese umwe wese ari uzogira intambwe imwe akabashitse aho Yezu ari uzogira intambwe ibirometero bingahe, twese ni ukwitora tukavaho turi kugira ngo tugende. Ubwo rugendo narwo rushoboka cyane cyane tubifashijwemo na Mutima Mweranda, mugabo natwe tukaba dufise ishaka ryo kumenya Imana y'ukuri no kuyisenga mu kuri. Nibyo iki gisomwa rero kitwibukije. Reka turabira hamwe ibintu bikenya gusa. Mu karongo ka mbere turabona ko habaye abamajusi, ababami bavuye mu makungu bagenda bagana Yerusalemu. Batubwira ko abo bamajusi, abo bami bari abami bo mu ntara z'abapagani, no kuvuga izitari iz'abayuda. Ni yasi yose rero kiragenda igana aho Yezu yavukiye, kuko ariwe muco w'isi. Bagiye bagana Yerusalemu, mugani bari bagiye muri tourisme, kuko Yerusalemu hariho ibintu byinshi byo kuraba kandi byo kurata, mugabo sico cyari kibajanye. Nk'uko abami n'abandi bifise bama bafata akanya bakagira tourisme, no kuvuga akaza kuratira ijisho, akaza kuruhuka,
bagiye i Yerusalemu, mugabo ntibari bagiye kuraba ico gisagara, bagiye batumbereye kurondera ahari umwami w'abayuda yaheruka kuvuka. Igisomwa kigize kiti umwami w'abayuda aheruka kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri muranga mu buseruko, duca tuza kumusenga kugira ako kigoro kuko tugenda tugana aho Yezu ari. Ivyo ho bizodufasha gushikira ubumwe, kandi ubumwe nyabwo, atari bwa bumwe gusa nk'uko dushobora kugira. Murazi nk'umwana hejeye gukubita ubundi, baramubwira uti mwana ibyo hejeye kugira si ibyo, berekana yuko musubije hamwe, umuha ukuboko, aramuha uko kuboko, mugabo urenganye arasubira kumushanyura kuko wamugirishije ikintu mugabo kitavuye ku mutima. Yakwemereye data wanje bahanye akayambu, mugabo arindira yuko uva ngaho amwereke, kandi umaze kuva ngaho acamwereka n'ugusumba. Turabona bijya bintu watumye papa canke mama ankorera. Twebwe rero turondere yuko umutima ari wo ufatwa, maze tugashobora kuva hasi tukagenda. Ibyo rero birahambaye, bivuga ko kugira ngo dushobore kumenya Imana y'ukuri nuko tuba dufise ishaka ryo kuyirondera. Icyo Imana ikora ni ukutwereka ibimenyetso biturangira aho iri n'ingene imeze. Aba bami bashoboye kubona ibyo bimenyetso kuko bari basanzwe barondera Imana y'ukuri. Ubundi ico kimenyetso ntaco cari kukubabwira na buhoro buhoro. Erega burya ku muntu atemera Imana iragira ibimenyetso, mugabo wewe akazogira ati nahuye n'amashanse ni bahati nzuri naho ni chance nagize, namenye ko ari Imana kuko atarondera Imana. Tubwirizwa rero kuza turibaza, none ubwo mu mashengero turimwo, mu mashengero twagiyemwo, mu mashengero dushinga, turondera Imana by'ukuri, turondera kumenya Imana y'ukuri, canke turonderamwe ibindi? Kuko turashobora kwitwaza ibisa n'ivy'Imana mugabo atari ivy'Imana. None nka babandi intuzenye Yezu yarahegeye kugwiriza imikate, ugira ngo yarakibatorana agatiro ntuzenye Yezu. Yagira ngo aracagiye ngo afashe ubwato ngo arajabutse, agasaga bamutanze ngo Yezu kumbe nabo ndio baruhi. Nawe kubera ko yari Imana akagira ati ndazi yuko ntimundondera kubera yuko ndi Yezu umwana w'imundondera kuko mwariye mudakoze. Natwe rero turashobora kuja mu bintu by'Imana mugabo by'ukuri tutariko turarondera Imana, kandi abatubona bakagira ngo n'abantu barondera Imana no gusenga tukanyomoza, nuko mugabo turondera mu ibindi. Tuze turumva Yezu agira ati ubwo ntimundondera kuko mwashimye ikimenyetso nagize, mundondera kuko ngira ngo indaho yibwira ntuzenye. Twebwe rero ngaha novuga yuko Imana yaramaze kuduha ibimenyetso ngaha iwacu Burundi, ibimenyetso bikwiye by'uko twonyirondera tukayimenya. Murabona yaraduhaye kuvukira mu gihugu cari gifise ukuntu kiza Imana, naho kumenya Imana kwacu kwari uguhwihwishanya kuko tutari bwaronke ijambo ry'umwana wayo. Ico kintu ni ciza kuba twavukiye ahantu abantu basanzwe bemera Imana, naho bitari bwakwire neza, n'ikimenyetso Imana yaduhaye co dutuma turondera kuyimenya gusumba. Hanyuma si ico conyene, twaragize kandi amahirwe maze abamisiyonari bitavye rya tegeko Yezu yari yasigaranye abiwe nababwira ngo kwira isi yose muyimenyeshe inkuru nziza, mumenyeshe inkuru nziza zina kiremwa cose. Twaragize Imana rero abamisiyonari barashika hano iwacu, baraduha umuco mushasha werekeye ya Mana twahora tumenya mugabo duhwihwishanya gusa. Baba rero baronse abamisiyonari b'abaprotestanti, b'abaorthodoxe, b'abaanglikani, b'abametodiste, b'abakatolika n'abandi, twese abo bamisiyonari
barafise ukuntu batweretse ahari inyenyeri dukwiye gukurikira kugira ngo ishobore kudushikana ahari umwami w'abami, aho umwami w'abami yavukiye. Sina mutima mweranda, niwe nkomezi zacu twahawe n'Imana, yama atuyobora akatwereka turi naho twavuye, turi naho tujya. Hari ibintu bitatu nagira ndababwire muri urwo rugendo rw'abami bw'abamajusi kugira ngo natwe ntiduhushe inzira. Icya mbere, inyenyeri irashobora kutuzimira. Baratubwira yuko abo bantu bariko baragenda hari aho iyo nyenyeri yahava imera nk'ibazimira. Ngaha mwumva ngo baciye baza kubaza ntuzenye Herodi cyangwa Herode, nuko byari bibayobeye. Burya rero urugendo rw'ukwemera, le chemin de la foi, urugendo rw'ukwemera rwaba iminsi yose rurimwo agapfungu. Urashobora gushika ahantu ukabona ntubibona neza, none kigutunga kikagutuma udahusha inzira n'ikihe? Murumva abamajusi, abami b'abapagani bagiye kubaza abazi ijambo ry'Imana n'iby'Imana. Nkuzeye Herodi yaciye aza kuhabariza, batubwiye ngo abanditsi n'abari bazi iby'Imana. Kubaza rero ijambo ry'Imana, kugira referanse iminsi yose mu ijambo ry'Imana, kandi iyo udasobanukiwe ukacuza kubaza abo banditsi bari kuvuga abantu bari banonosoye iby'ijambo ry'Imana. Kuko burya mwitonde, ijambo ry'Imana ni umwana w'uwundi. Urashobora kugira ngo waritegereye ugasanga waritegereye ukutariko. Nico gituma umuntu aheza rero akagira ati ego nobaza. None ntimuzi Samuel igihe yariko arahamagagwa yuko yaguma yitaba utari bakagenda ku Heli akagira ngo niwe umpamagaye, kandi yari Imana yari kiramuhamagara. Yahatowe na Heli, no kuvuga wa wundi yari amenyereye kumva ingene Imana ivuga, aca mubwira ati Imana igasubira kuguhamagara, uragira uti yaga Mukama umusuku wawe ariko arumviriza. No kuvuga iki? Rimwe na rimwe twebwe birashobora kutugora kumenya ko ari Imana n'ijambo ry'Imana ntituritegere neza, mugabo tubajije ababizi barashobora kuduhugura. Tukunde rero ijambo ry'Imana. Burya ndabona hari ikintu mpava ndababwira mu kanya, mugabo ndoba ndababwira kutaba turaronka ijambo ry'Imana, no kuvuga Biblia nyeranda. Twebwe amashengero yemera Kristo, Biblia nyeranda duhurira ko iri mu rurimi rw'ikirundi cacu, mugabo atari kirundi c'abakatolika canke c'abaprotestanti n'abandi. Kuba tutararonka ico gitabo c'ijambo ry'Imana, jewe numva hari akantu kabuze. Ahandi mu bindi bihugu baragira ico bita traduction œcuménique de la Bible. Traduction œcuménique de la Bible. So kuvuga yuko byose bica bihera, mugabo hari ico bifasha. Tugire rero referanse ku ijambo ry'Imana. Icya kabiri nagomba kubabwira, abamajusi baciye kwa Herodi, kandi Herodi ni nawe yababarije abahereza nkuka n'abanditsi. Ariko naho yabakoreye ico kintu, Herodi ntiyari afise umutima uko yoza kuraba Yesu agomba kumusenga. Ibyo baraheza bakanabivuga. Naho yavuze ngo gende mubaririkitse neza iby'uyo mwana, muramutse mumubonye muntume ko nanje nje kumusenga. Yagomba kuja kumusenga byayinahe, cari kinyoma. Turazi ko yagomba guca amwicisha, kuko ni navyo byahavuye biba mu nyuma. Aha rero harimo ni inyigisho ishobora kubikomeye.
nitwarondera ko abatware b'isi baba aribo baza kutwungira ubumwe mu mashengero yacu, tuzohava dusanga twihenze. Ko batoye inzira yo kumvikana amashengero, bashize ngo amashengero amwe amwe yose mu ntara yisangije ibyo bise cuius regio eius religio, ni ukuvuga umwe wese ahavukiye, intara avukiyemwo aca aho ugusubiza hamwe. Icya gatatu, ikizomenyesha abandi ko twatoye hari umwami w'abami yatuvukiye, ni ukumenya kwicisha bugufi, ni ukwemera guheba amayira twahoramwo. Sininda kubisubiramo kanini, nagira ndababwire nti murabona aba bami bari bavuye imuhira bagiye kuraba umwami w'abami, maze ugiye kuraba aho umwami yavukiye, ugasanga uwo muntu bita umwami ari mu kantu k'isenga ry'ibuye, bamufukishije uducocerwa n'abantu batatu n'aboro ngo baje ngo kumuririmbira. Umuntu w'Imana wohe tukagira ngo iyo ni Imana, mugabo baraciye bugufi, barapfukama, barasenga. Kumenya guca bugufi, gupfukama tugasenga. Icya kabiri, ngo baciye baca mu yandi mayira, naho Herode yari yababariye ngo nimwamara kubona byiwe muze kumbarira, ni ukuvuga rya jambo ry'umwami w'isi kuri bo ryaciye rirutwa n'ijambo bongorewe n'Imana mu ndoto. Bavuga ngo mu nzozi, mu ndoto baba ryo bakurikira ijambo ry'umwami, bararyihoza, bahindura amayira. Murabyibaza namwe, batubariye igituma indwi yo gusabira ubumwe ari kuva ku 18 gushika ku 25, batubwira ku 25 ko ariho hari hinduka rya Paulo, no kuvuga yahora agwanya Imana, yahavuye aba ugwanira Imana. Uko niko guhinduka. Hamwe ikimenyetso cy'uko mwemera ko ubumwe bwacu nk'abemera Kristo bukenewe kandi bushoboka. Mu byo bakurikirana urugendo bamaze gushikako, baremeza ko ubumwe bw'abemera Kristo bubwirijwe gutangurira kubegeranye. Ya mashengero nababwira afise byinshi asangiye. Ishingiro rya byose ni uko ubwa mbere baba basangiye ukwemera kumwe, ubwa kabiri bakaba bafise ibatisimo itangwa mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Aha nagomba kubabwira yuko igikuru si uburyo iryo batisimo itangwa, igikuru si n'igihe iyo batisimo itangirwa. Hariho abaza kudibika abantu mu mazi bakabibiza, abandi basuka ko tuzi dukenya. Icyo si cyo gikuru. Usuka ko menshi cyangwa usuka ko make, aba menshi aba make siyashikira igicumuro kiri mu mutima. Mu mutima ntibaharungika amazi, kiretse amazi y'ukwemera gusa. Ayo mazi y'ukwemera nayo aba ya Yorodani. Ega Yorodani si n'uruzi runini rwose, aba ya Yorodani nuko aba ari amazi y'ukwemera, ya yandi Yesu yamaze gushiramwo ububasha budasanzwe. Ayo rero naho aba akamagasa, karaheza kakadukiza umwanda wose w'igicumuro. Nico kirahambaye. Canke igikuru suko baba babatiza abana canke batabatiza, igikuru nuko abemera ibatisimu. Ico kica gituma abantu baba abantu begeranye. Rero butangurira kubegeranye. Mbere ndagira mvuge nti n'imbere yuko butangurira ku mashengero anyuranye, ubumwe nibutangurire mu ishengero mugize hajya mu rugo iwanyu. Erega mu rugo iwanyu niho hari ishengero rya mbere, kuko twebwe muri teologiya bavuga eglise domestique,
ekleziya y'imuhira. Burya umushinga ntahe mu rugo rwiwe ni nka pastori mukuru, umupfasoni nawe sinzi ngene bamwita, umugana we nyene kugira ngo nsozere. Ica mbere, kubandanya mwene aya masengesho tukayigorera kuruta kugira ngo ko dufise indwi yose kumbure duhure ku munsi wo gutangura dusengere mu ishengero rimwe, hanyuma ku munsi wo gusozera twongere duhurire mu rindi shengero dusengereho. Erega yemwe guhura rimwe gusa, rimwe mu mwaka, je numva ari bike. Twoheza ko dufise indwi yose tugategekanya mu ntango tugahurira nk'ubu twahuriye ngaha, hanyuma mu gusozera tukagenda mu rindi shengero, gutyo tugafunga duhura kabiri. Hanyuma si ibyo byonyene, twobwirijwe no kuraba ingene dutegekanya ibiganiro, les conferences ziza ziraduha umuco, tugahanahana ivyiyumviro, nk'uko mukumviriza umukatolika ingene abona ibintu vyo gutandukana n'ingene ubumwe bwo twosubira kuburonka, mukumviriza umu orthodoxe, mukumviriza umu protestani, mukumviriza umu anglikani, mukumviriza n'ubundi muri aya mashengero ariko aravuka. None avuka ubu kandi hasanzwe hari ayandi mashengero, arondera iki? Nuko nayo afise ukuntu abona ubumwe bw'abemera. None kuza turumvirizanya tugategeranya, naho nkumbure twaba tutabishima, mugabo tukamenya guca bugufi kugira ngo dutahure ubundi, ni naho dushobora kugira urugendo hamwe. Rero kubandanya iyi ndwi y'amasengesho kandi tukayategura neza nk'uko mwabigenjeje ngaha. Ica kabiri, kubandanya imigenderanire myiza hagati y'abayoboye amashengero, bitanguriye kubakomoka ku gashitsi kamwe, kuko ntidushobora kuza kubaka ubumwe kumwe n'amashengero tudasa kandi nayo dusangiye ingobyi twirirwa turashwana. Ico kintu kirahambaye. Ni nka wa muntu yogomba kuza kugira ubumwe n'abandi bo hanze, no mu rugo iwe byaramunaniye kugira umwumvikano n'umushinga ntayiwe canke n'umupfasoni wiwe, ntazobishobora. Kuko ibyo adashoboye mu rugo iwe, wosanga n'uwo muntu agira ngo barafitaniye ubumwe, bamuzaniye iruhande yiwe, bakabana bakaza barakubitana agatugu, aca atangura kubona yuko badashobora gushira hamwe. Rero twitwararike yuko amashengero asanzwe yegeranye abanza kuraba ko yogira ubumwe imbere yuko twiyumvira abandi. Ica gatatu, kubandanya turondera gukorera hamwe mu mashengero atandukanye, tugakora ibikorwa byo kuronderera hamwe amahoro n'ivy'iterambere twisunze intumbero y'igihugu, mugabo tutagiye mu kwaha kw'abategetsi muri byose. Ivyo rero twobikorera mu mashirahamwe ahari asanzwe aduhuza canke ayo twoshiraho, ariko tukabikora twirinze umwina wo kurondera gusa amafaranga, kuko hari abantu bagomba kugira ibintu by'amashirahamwe naho yoba ari amashirahamwe y'amashengero, mugabo yironderera gusa inoti. Navyo nyene si bibi, kuko n'inoti zirakenewe kugira ngo abantu babeho. Mugabo twoba tukiri ku rugero rwa bamwe barondera Yezu kubera gakate bariye. Aho rero twaba turashika ku rugero rw'uko bizotwungira ubumwe. Ica kane ico ca nyuma ni ca cifuzo kiri muri benshi namaze kubashikiriza, nuko tworaba ingene twokwandikira hamwe Bibiliya nyeranda mu Kirundi mpuzamashengero y'abemera Kristu. Ngizo indoto zimwe zimwe nashimye kubashikiriza. Nsaba Imana yuko yobandanya ibahezagira ntitugere Kristu.